ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana cyane kuri B-Info News ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igerekezo rya 17 aho turi ku munsi wa gatanu umunsi w'isabato yamaze gutangura umunsi wa weekend yamaze gutangura tubifurize rero abantu mwese muri ivyo bihe byose tubabwiye kari bibiri mu bandanye muryoherwa natwe tubazanira amakuru agezweho na cyane ayari ku mirongo y'urugamba yo kuri uno munsi w'igenekerezo rya 10 muri kino kiganiro turaje tubabwire aho mu Minembwe igisikare cy'u Rwanda RDF cyashoboye kugaba ibitero ahasanzwe hari ibirindiro by'ingabo z'u Burundi, ahari ibirindiro vya Wazalendo, ahari ibirindiro vya FRDC. Ibi byose turaje tubabwira aho vyabereye ndetse n'ingene iyo operation yagenze muri rusange, nyamba yaciyemo nyamba itaciyemo byose biri mu kino kiganiro. Nuraba ikiganiro kugeza ku musozo muri minota 10 gusa tugiye kubana uraza kubona buri kimwe ingene cyagenze kuri uno munsi, ingene vyagenze uno munsi ku mirongo y'urugamba, mu rugamba rutari bworoshe bw'uno munsi, aho novuga yuko ari urugamba rwasesetsemo amaraso menshi cyane. Tugerageje kuraba ko statistique z'urugamba z'uno munsi zagenze ndetse tunabajije na bamwe mu bene gihugu basanzwe baba muri ivyo bice vyabereyemo iyo migwano. Si ivyo gusa, muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe agace igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Kongo kiriko kirubakamwo ikambi, aho hanisa handi naho bitwa muri Isisi. Turaje tubabwire muri Isisi uwo mugambi w'igihugu cy'u Rwanda wo kubaha ikambi aho bari bagamije ico bari bagamije, ariko amakuru adusumira nuko bariko baravugurura imwe mu makambi ya gisirikare yariho hagitwara President Mobutu. Aya makuru yose twamaze kuba tuyegeranya 5 mu nkundire muze kumara kino kiganiro kugira ngo mushobore kubana natwe mu buryo bwiza kandi mu buryo muronkamo amakuru asobanuye neza cyane. Kandi nyene kuri no mugoroba hari kambi ya gisirikare y'igihugu cy'u Rwanda ihejeje guturirwa, aho novuga yuko ituriwe na coalition y'ingabo z'u Burundi, coalition irimo FRDC, coalition irimo Wazalendo, bamaze kuba batwika irasha iratokombera iyi kambi y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse amakuru dufise nuko na benshi muri iyo kambi bahasize ubuzima bivanye n'ingene umuriro wageze igiturumbuka ndetse unatwika buri kimwe cyose cyangwa uturira buri kimwe cyose cyari muri ico kibanza. Ibi byose ndagenda babwire uko vyagenze muri rusange ndetse tuninjira 5 makuru yacu y'uno munsi. Nteriteka ukora subscribe nyaho utarabikora ucufye ndakora like nyamba ubona uri interested n'ikiganiro nyamba igano cyako ryoheye ufyonze kuri like bituma bino biganiro byacu bigera kure cyane kandi n'umwasi akabura aho aca mu kwinjira ibinyamakuru byacu kugira ngo ashobore kubihagarika cyangwa kubifatira ibihano. Ibi byose biri mu makuru twamaze kubategurira muri kano kanya, ariko imbere yuko tunjira mu kiganiro cyacu nyezina mu nkundire manze ndabacishijemo communique gato kugira ngo tubandanye tubaha amakuru y'ibigezweho ku mirongo y'urugamba. Republika y'u Burundi iri mu waro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe cy'umubaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganje mirimo yarasanzwe arongoye, hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusange. Leta y'u Burundi izokwama yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye iranga uwo muhisi, bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega kwa 16 ndamukiza umwaka wa 2026. Munyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Yes, nuko bimeze mwebwe mwese mwatamwe mudukurikirana ndabashimire. Twinjira mu makuru yacu idonde kugira ngo dushobore kurabira ivyabereye ku mirongo y'urugamba. Ni kuri no munsi w'igenekezo rya 17 ukwezi ni kwa kane umwaka wa 2020
na gatandatu ni neza na neza muri territoire ya Fizi hariya muri localité Minembwe aho M23 RDF bashoboye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro biri ko coalition ya FARDC cyane ibitero vyibasiye ahari ingabo za FARDC ndetse ingabo za Wazalendo. Ni ibitero novuga yuko vyabaye mu masaha ya saa 7 kuri uno munsi mu gace bitwa Karenge. Ivyo bitero vyagiye kugabwa novuga yuko M23 bisa nuko yamaze gutegura urugamba neza atana kamiga kacya canke atakibazo na kimwe bamaze kuba byebestara buri kimwe, ariko ntivyaboroheye kuko vyabaye nkuko FARDC yari yamaze kunukirwa n'urugamba kubera ko hari hameze hiriwe nk'akahengwe, ariko yo yagumye iryamiye amajanja kugira ngo umwasi ahaza guturuka hose ahaza kuzanana baze kugwana ndetse batane mu mitwe atakibazo na kimwe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ifoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Imigwano iranzura amakuru twagiye kuronka nuko hari abasirikare ba FARDC bagira kuri babiri bahasizuzwa muri iyo migwano, ariko ngo kuri coalition y'inyeshamba hafiriye indiri y'abasirikare benshi. Tuyanganire akagripe kameze nabi hapfiriye muri coalition ya M23 abasirikare batari bake bashoboye guca basiga ubuzima muri no migwano yabaye kuri no munsi kindikirezo rya 17 ngaha muri Karenge. Abene gihugu baba muri ubwo buce batumenyesheje neza yuko imigwano yari komeye cyane kuko humvikanye inkoho zitandukanye z'amajwi atandukanye, aho bumvamo inkoho zivuga gutandukanye yaba nini ndetse na ntonto zashoboye gukora muri ako gace ko muri Karenge. Ako gace nta madrone hakoze ingwano yo hasi infantry FARDC na Wazalendo. Ukuntu amaposition yaba yarameze uko babitubwiye nuko bo bari bafise amaposition, hatangura imbere position ya Wazalendo, hagakurikira mu mbavu gato position ya FARDC. Ingabo z'u Burundi zari ziri nyuma, murabizi neza ingabo z'u Burundi zimaze kwa advancinga neza ku mirongo y'urugamba zihita zitanga ubuce zafashe zikabuha FARDC na Wazalendo bo bakisubirira inyuma. Rero mu gihe FARDC yari kirakirizwa ku murobe na Wazalendo n'izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda bagiye guca batabaza byihuta, basaba amakamfort, basaba ubufasha byihuta cyane, maze ikitaraganya bubabura bashikiriye ingabo z'u Burundi. Nazo murabizi yuko kubijanye na infantry ari abantu novuga yuko bagwana mu buryo budasanzwe, baratakana kabisa. Ingabo z'u Burundi zirashobora kwirukana zikubise zibabaje inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aha muri Karenge, mu gihe bari bagomba kwigarurira ibi birindiro vyarimwo Wazalendo ndetse na FARDC. Rero ingabo z'u Burundi zakoze udutendo dudasanzwe, aho novuga yuko bakoresheje n'ubukoho, batubwiye yuko budasanzwe, aho batubwiye ko hari ubukoho buto bakoresheje burasama grenade, bakoresheje amakoho ajya ziya nkozi zishobora kumena ryama antibare, kuko murabizi yuko kashini ko bidashobora kumena antibare, ariko za machine gun ziya za RPG zimwe bashira ngaha ziya kabisa, uyikubise umuroberi agwana nayo ajana n'urusaro cyangwa urusasu. Nuko revya bimeze yara amateka n'iteka ryo kwisubiza igihugu cy'u Burundi, aho mu gutsinda no gutsindagira igihugu cy'u Rwanda muri no migwano yabereye ngahi murenge neza muri Karenge. Aho amakuru dufise nuko izi nyeshamba bivanye na distance canke aho bari basanzwe baje bava bagiye gukubitwa bigizwa kure cyane, ndetse barenza aho bari baje bava. Murumva yuko hacyakora uburyo budasanzwe, tekinike n'ingufu zidasanzwe zo kugira ngo bashobore gusubiza inyuma zino nyeshamba z'u Rwanda zigiza karakaje ngaha ku butaka bwa Kongo. Aya niyo makuru novuga yuko yaranze no munsi, aho ingabo z'u Burundi zongeye kubwira RDF M23 ati tora gatebe n'ikaramu mwongere mwige.
ni ibintu novuga yuko byaryoheye abakongomani batari baki, kuko abakongomani bari muri ivyo bice baryoheye cyane, bavuga ati ingabo z'u Burundi n'abakozi bacu n'abacunguzi bacu ibintu bariko barakora ntibisanzwe na buke buke, kuko abene gihugu babo bavuze yuko uno muriro ingabo z'undi zimaze kuhashika byasavye akanya gato kugira ngo bashobore kuwuzimya. Niyo makuru twakuye mu bene gihugu bari muri ubwo buce, ariko mu masaha y'umugoroba ibintu byari byasubiye kuja mu buryo, kubera ko abaroberi bari bamaze kwirukanwa bageze kure cyane aho badashobora gusubira koroherwa no kugaba ibitero ngaha muri Karenge. Aya niyo makuru twabatonje ngaha mu Minembwe ingene ibintu biriko biragenda kuri uno munsi nyene w'igenekerezo rya 17 kwa kane. Tuje neza, turacana neza na neza muri Sud Kivu, aho novuga yuko hariho ibintu byo kwitondera, aho ingabo z'u Rwanda RDF iriko irubaka ikambi ya gisirikare aho bitwa Isisi. Aho amakuru yacu amaze kudushikira, iyo kambi y'u Rwanda gisirikare iriko irashingwa muri Isisi, nta nkeka n'ijana kwijana yuko ari RDF iriko kirubaka ikambi ya gisirikare aho muri Isisi, mu mugwi witwa Mumosho, intara ya Sud Kivu. Bivuga yuko perezida w'u Rwanda Dede yohereje abasirikare be yiwe badasanzwe kandi benshi cyane Isisi, bavuye mu gisagara ca Kigali kwigenekerezo rya 15 ndamukiza uno mwaka turimo, afatikanije n'umukuru waho hantu uwo bitwa Savana Kahizi. Ubu bivugwa ko asigaye ari aba mu Rwanda. Intumbero nyamukuru yo kugira ngo bubake iyo kambi ngaha muri Isisi, ndavuga igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, intumbero ya mbere ari iyo abasirikare bariko baracungera uwo murimo ni abanyarwanda bavuga yuko bari mu bwoko bw'abatutsi, bavuye muri muri RDF, bavuye neza neza mu gisagara ca Kigali. Sisi, abantu benshi urumva Sisi ndibaza ni agace tubabwiye ijya mbere, ariko turashobora kubabwira mu majambo asobanutse iyo Sisi yariyo. Sisi ni agace karimwo ubutare bwinshi cyane, hari kibanza gicugurwamo amabuye y'agaciro, ayo nayo akavugwa ko ajanwa mu gihugu cy'u Rwanda ata nkomanzi. Sisi kandi iri hafi ya Nyangezi na Bukavu, ivyo bikaba bituma vyorohera abasirikare b'u Rwanda gutwara amabuye bayajana mu gihugu cy'u Rwanda. Navyo nyene umuntu wo mu mutwe wa Wazalendo yarungitswe yo kuraba ibintu uko bimeze, kandi ayo makuru yamaze kuyatohoza neza aho yagiye nk'umaneko kugira ngo arabe ibiriko biraba ngaha muri ino Isisi. Abanyagihugu baribaza bati ibi ni ugucapura igihugu, ico bitwa balkanization iri kuvugwa cyane mu ntambara ikirahuza M23 na leta ya Kongo. Ku muvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, nta biganiro bizoba hagati y'abanyekongo n'abandi banyekongo bafatwa nk'abari munsi y'ubutegetsi bwa Kagame. Ico leta ishira imbere ni kurinda ubutaka bw'igihugu, gushikana ku mahoro no gukingira abanyagihugu muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ikitwabwa nuko muri ho Katanga, intara ya Mitwaba, Buramatari Martin Kazembeshura yagiye ku cicaro gikuru c'ingabo Imitwaba gushigikira abasirikare bari ku rugamba. Ubu butumwa bukomeye bwo gushigikira amahoro n'umutekano mu ntara bwaratanzwe. Rero novuga yuko bijanye n'ibibiri byo kwita abasirikare ari avantage nziza cyane ku barongozi bo muri Kongo, ariko igikunda agomba kubamenyesha nuko iyi kambi ya gisirikare iriko irubakwa aha muri Sisi ari kambi zo kwifashisha cyane kugira ngo baze bari bu butare biborohera cyane babujane mu gihugu cy'Rwanda. Ko mwumvise aha Isisi nagace kadasanzwe kavamo amabuye y'agaciro, kandi tubabwira yuko zino nyeshamba z'u Rwanda atahanu na hamwe hatari suso canke ubutare zigera zifata. Ndibaza abenshi muramaze no kubibona, muramaze no kubikurikirana uko zino nyeshamba z'u Rwanda zisanzwe zikora ibintu vyazo. Rero muri make maduti canke amakenga dufise kuri bijanye niyo kambi y'igihugu cy'u Rwanda ikirubaka ngaha muri Isisi, kandi no babwira yuko ari kambi yahahoze iri kiravugugurwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Iyo kambi yari y'abasirikare bari babamwo ku butegetsi bwa Mobutu yahoze arongoye igihugu
cy'u Rwanda. Muri ino nkuru zacu tusozera muri uno mwanya muto mwaduhaye, FARDC FDNB Wazalendo amakuru amaze kudushikira nuko bahejeje guturira ikambi ya gisirikare y'inyeshamba z'u Rwanda kuri no mugoroba w'uno munsi igenekerezo rya 17. Iyo kambi ya M23 RDF yari aho bitwa muri Tetware ya wari kari mu gace bitwa Ihura. Muri Ihura kabisa ikambi ya gisirikare yahiye iratokombera, ndetse n'abasikare batari bake b'u Rwanda bashoboye guhira nk'iyo kambi. Tutibagiye ibigwanisho bitari bike ndetse n'ibifungurwa izo nyeshamba zari zisanzwe zifungurira ku mirongo y'urugamba. Rero n'amakuru uvuga yuko atari meza ku ruhande rw'inyeshamba, akaba n'amakuru meza kuri leta ya Kongo, kubera ko iyi kambi yo muri Ihura yari kambi ibitse ibigwanisho byinshi kandi yifashishwa cyane mu bitero byagabwa n'inyeshamba za M23 RDF hariya muri Nord Kivu. Rero mugaba murumva bimwe mu bikoresho bikomakomeye byari bihari, bamwe mu basikiri bari bahari, bimwe mu bibafasha byose byamaze kuba biturirwa atankomanzi. Nakomze kubarambye cyo ndababwire byinshi. Hari video ngomba kubashirira mu makino kiganiro ivuga ko bajya abasirikare canke bajya abajepe bari kumwe na President Paul Kagame hariya muri Congo Brazzaville, mu gihe bari kwimika President wa Congo Brazzaville bari bafisemo imiti yo kugira ngo bashobore kugirira nabi bamwe mu ba president canke mu bategetsi bari bitabiriye ujya muhango ikavuze abanyarwanda. Iyi ni nkuru yavuzwe na mugenzanje w'umuhinga, aho yashoboye kubisobanura neza mu majambo meza kandi asobanuye, nuko reka ndabashiriremwo buno butumwa kugira ngo mubumvirize, munabukurikirane, munafyonde kuri like, munafyonde kuri subscribe mutarabikora, ndetse muze muri commentaire nyamutoze cyo muvuga muduzime amitima, hama tubandanye tubana neza. Je nitwa Cody the Black, iyi ni BF News. Bye bye. Aze kumva hatandukanye mu binyamakuru bitandukanye byaba by'abanyarwanda bakunze kuvuga utuzi twa munyuza tugendanwa n'aba JP ba Paul Kagame canke bamwe mu bakozi b'iperereza rya Paul Kagame. Nkumbure si rya mbere mu byumvise utuzi twa munyuza, ibintu bigengo n'amaside, uburozi, donc ibintu by'amangetengete. Rero nanje hari ikintu nabonye ku mujepe yaracungereye ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse aho biboneka neza ko yahabereye magabo. Mu nkundire rero ndabereke ingene umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaraye arusimbutse, yaraye ahaso kugirirwa nabi na bamwe mu bakozi ba Paul Kagame na bamwe mu bajepe bari bacungiriye ubuzima Paul Kagame. Nkuko natangwe ndababwira, bamwe mu bajepe ba Paul Kagame ngo baragendana ibintu by'amatu, ibintu by'amangetengete, ku buryo bagukoze ko ushobora kugira ibibazo, ushobora kugwara, ushobora donc murabyumva ibintu bijyanye n'amarozi. Mu bisanzwe umujepe wa Evariste Ndayishimiye kudoshaka respect, araza akazi kiwiwe, arazi icyo agomba gukora no mwanya gikorerako. Reka ndabereka ka video ukuntu yakoze ibintu nanjye nagumye ndaba aka video jana gahize ko ejo ndagapostinga bisanzwe, muga sinigeze menya ko harimo aga trick kabaye. Reka rero tubisangire nkumbure aha ni kuri Burundi etano, mugire subscribe, mugire sabone utarabikora, umaze kubikora kironda jeme. Ikiganiro kize kubonwa n'abantu benshi, na cyane cyane kize gushika Kigali babone bati abarundi baratumenye kuko ibintu by'utuzi twa munyuza twahora tuvyumva, ariko sinarinzi yuko boshobora no kugerageza kubikoresha no ku mukuru w'igihugu direct. Muhinge murabe umujepe wa Paul Kagame ingene yarafoye ibintu mengo na matu y'amapampa cyangwa bya bintu by'amapamperese bagendana, ariko urabona ko yaratekeye ibintu umengo n'ikintu yari yiteguriye. Reka turabe. Murabona Paul Kagame araduze, urabona umujepe wa Paul Kagame umengo agenda umengo yarigonze ibintu biba bitekeye, nzi kari bitu by'amapudre baba bafise. Murabona umujepe wa president ingene yafashe ukuboko aragufata neza ati ntumukoreko. Murabibona? Ariko ugiye kuraba na President Evariste Ndayishimiye
imbere yuko araba perezida Paul Kagame mu maso yabanje kuraba umusekirite. Reka tugasubiremo. Ayibona? Fata ukuboko arakwigiza ati reka twarabamenye twarabahinuye. Aranezereye cyane. Nimurabe. Ariko yarabanje kumutera ijisho perezida. Aramuje Paul Kagame umusekirite nawe afashe ukuboko k'umujepe wa Paul Kagame. Ahibara ryari riguye. Ariko murabe ubu buryo bagenda ari ibintu by'amato, ibintu bifoye umengo ni ibintu by'ibirende batekemwo, ibirozi batekemwo, amahembe batekemwo, ibintu by'amangetengete. Ariko murabe n'ukuri murabe no kuvuga ibinye murabe agenda yihese umengo ni ibintu atekeye ku mbavu haba izi forome z'aba bantu. Murabibona yaciye afata ukuboko k'umujepe wa Paul Kagame ati ntunkorere kuri perezida. Bakunzi bacu, jewe ku munsi imbere do kujya munsi buca haba irya rya Denis Sassou Nguesso nari narose amakuru yuko Paul Kagame gwihajaye n'abasirikare benshi cyane hariya muri Congo Brazzaville. None bari bagiye gukora iki? Ari benshi abasirikare ngo benshi bararungitsweyo, aribo babona baba batinze ngo bakore ku ntebe canke babegera ahantu hari bapome ka dupudre twabo. Na cyane muzi ko hari abasi babiri ba Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi hamwe na Felix Tshisekedi perezida wa Congo. Murumva neza yuko bari bagiye biteguriye bati basi tubuze Ndayishimiye dupfume turonka Tshisekedi. Aba bantu n'abicaye kwa matwa bipfuza aba n'abarozi bafise mangetengete, bafise ibintu byose bishoboka mu bwicanyi, bari en disposition, bari en bonne disposition mu bintu bijanye n'ubwicanyi. Kakandi kavuga wa Mutama barafinda ati Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Mwabibonye buriya ntituba turiko turira busema, ntituba turiko tuvuga ngo urumva ngo nukukirondera amavyuzi ngo tuvuge ko oyaye. Aba bantu n'abicanyi, aba bantu n'abantu bamaze kwiyegurira ibintu byo gukora inabi. Ni murabe ingene rero perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari intare. Hari intare yarabanje arakubita ijisho umujepe ati wabonye ko tugombe duhure wenyine acara. Donc imbere yuko arangamira kuraba Paul Kagame, nabona ko bajya abantu babaye barebare bajya banirotike, yabanje gutera ijisho umujepe wiwe. Mwabibonye. Hanyuma acaraba Paul Kagame kugira ngo amuramutse, kuko Paul Kagame we murabizi yuko umuntu umuroza ahunga atakimwirukanye. Mwarabonye ingene Paul Kagame yagiye doko yari no kumurengana. Ni hamwe nyene perezida w'u Burundi ari umunyamahoro, perezida nyene atabintu by'amahane nkarya bya Paul Kagame yaramuraza ati yambo mugabo banje gutera ijisho umujepa turaraba kakagabo kaje gafise ibintu gatekeye ku ruhande ati nikave kangirira nabi. Hano yo kuri Burundi etano tuba twabibonye aka video muri ko murabona gakurikirana kazunguruka, murabona neza yuko bamuhakije neza sawa. Baramuhakije. Reka rero imbere ko turangiza ndabereka ingene Ariana Veras asubiye kubaza President Trump ati Paul Kagame aherutse, murabizi ibyo aherutse gutangaza. Umunyamakuru rero nawe yaciye abarira Trump ati Paul Kagame aherutse gutangaza ko atazosubira atazokura abasirikare muri Congo, atazobakurayo, ko azobagumizayo. Ati none bivuze kwiki ko ari bavuze yuko intambara iheze muri Congo none igiye kubandanya mu gihe abasirikare b'u Rwanda bakiri muri bari muri Congo.
murabe umunyamakuru ni mwiza cyane. Thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. President, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko atazokuraho za ngamba z'ubwirinzi n'abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kandi muri ico gihe n'intambara irabandanije abantu bakomeze kwicwa, ati mubivuze kwiki. Aha Trump yacamishura ngo tugiye gusubira tubirabe neza. Ati tugiye kubisubiramo tuvyihweze neza. Murumva kandi tuvyihweze neza. Tariko turamaze kubafatira ibihano bikomeye cyane. Muribuka cyagiha mubajije naho yaciyamishura ngo turaza kubivugana ati hari inama tuza kubivugana ko ku mugoroba. Bukeye ibihano kuri RDF ngo ba. Rero attention kubera Paul Kagame ni umuntu muto cyane. Trump atorinda kumutaku umwanya muremure cyane kuko n'umuntu ni nka ifatango ni nka kantu gato Trump abona ko yoterura agakura hagatereka. Rero bituma rero tumaze iminsi tubona utu video twa Ariana Veras yerekana yari yaje mu Burundi akabona na president akamubwira ati nkumbure u Rwanda dusitse ivyizigiro kuri Amerika kuko niba Amerika ari puissance mondiale ikemera gusuzugurwa n'agahugu gato mu Rwanda azocabwira iki Trump amakungu ko nyananiwe n'agahugu ku Rwanda. Rero ibi bintu bifise iherezo kandi riherezo risubira kutazobagiza mu gihugu cy'u Rwanda. Twe turavuga tukigira ko ntibiri ntangingo dufata nous sommes ici pour parler twarose umunwa wo kuvuga ubusabanyarwanda abanye bafise umunwa wo kuvuga. Ubu turabona neza yuko ibi bintu bitazohera neza mu gihugu cy'u Rwanda. Bashatse bazovayo bazashatse naho nibagumeyo mugabo ndazi neza yuko ibi bifise iherezo. Rero twitege ko Trump ashobora gufatira ibindi bihano mu gihugu cy'u Rwanda birashoboka. Reka tubirindire na cyane ko turabona yuko impande zose ziri kugira ibikorwa ziriko zirakora. Haba ku ruhande rwa Kongo murabona ko hari ibikorwa biriko birakogwa, ku ruhande rw'u Rwanda hari ibikorwa biriko birakogwa byo kugwiza ingabo, byo kugwiza ibigwanisho. Ariko icyo nababwira coco Paul Kagame arashobora guhitanwa na Trump imbere yuko ibindi byose byoba kuko Tshisekedi à disposition Evariste bose turabibona yuko baticaye mais comme les États-Unis est une puissance mondiale njo gituma mwumvise n'abategetsi bamwe bavuga ati ni umunsi Amerika yatubwiye yuko ati byananiye tuzoja tumenya icyo twikorera. Ciao bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano mu nkundire ndabike bantu bavuga ati mubandanye mugira subscribe ku batarabikora j'aime mu partage ibiganiro byacu nkumbure namwe ibiganiro byacu bikurikira. Ciao avec Dieu nous sommes vainqueurs.